Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa ku isheni yanyu Inkuru Dende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muyerereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu Inkuru Dende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kengurukire mu makuru yacu ndetse mbahe n'ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru rero haba yiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu migenderanire ndetse n'andi harya inino haba hatandukanye. Reka romba hikaze mu makuru yacu, akaba rero ari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kurabira hamwe kubijanye n'inkuru zibandanya kuvuga kubijanye n'iperereza ngaha mu Burundi, aho iperereza ribandanye kunyuruza abanyagihugu batandukanye ndetse bakaburwa irengero. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kurabira hamwe kubijanye n'inkuru ivuga ko abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega ngo bahamagarirwa kuja ku kivi kuko ngo ibikorwa by'iterambere ari byo ngo vyerekana ubumwe. Turaza kusozerera ku makuru ajanye n'urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Nestor Ntahontuye, aho yarurangije ku igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka. Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'indonido, turabire hamwe iby'urwo rugendo mbega vyari bigamije iki, byose turaza kubibashikiriza. Reka romba hekaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido na cane tugiye guhera ku ngingo zijanye n'inyuruzwa rya Habe ndetse n'abagenzi wiwe bane. Habe cyangwa se Dieudonné niyo kuri batazi da Habe yaranyurujwe, ariko bikaba byari byagizwemo uruhara na Alexis Hajayandi ubwo yamwigira ko mugenzi agaca amuzana mu gihugu cy'u Burundi, ari naho yafatiwe mu Kirundo agaca ajanwa mwiperereza. Kuri ubu ngubu abaryango ba Habe bashinga intaye cyangwa se batanga karoro cyangwa se baridoga bavuga ko batanze imiliyoni zishika 200, ariko uwabo gushika amaginga ya akaba ataramenyekana iyo aherereye, ndetse bakaba banafise amwe mu makuru avuga ko Habe n'abagenzi biwe boba baragandaguwe n'iperereza SNR ryo Burundi. Abaryango rero ba Habe baratabaza bagasaba ubutungane ko bwokora kugira ngo hamenyekane ico uwabo yoba yarazize ndetse n'ivyo yagirizwaga. Naho ku igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka niho nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yarangije urugendo rwiwe rw'imisi 2 rwamushikana mu ntara ya Zaburunga, Gitega, Butanyerera ndetse na Buhumuza mu nama yo guhamagarira abarundi gushira mu buryo mu bisata by'uburimyi, ubworozi ndetse no gukingira ibidukikije. Mu bitavye iyo nama kandi hakaba harimwo abajejwe intwaro, abagwizatunga bakorera mu bisata by'uburimyi ndetse nabo mu gisata c'amabanki. Bumwe mu butumwa nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yashikirije bukaba ari bukurikira. Leta yarafashe ingingo yo gushigikira uburimyi, aho ngo yiyemeje gutanga amatongo y'igihugu k'intizo agahabwa abanyamitahe biyemeje gukorera muri ico gisata. Imigambi yarangurwa ikaba kandi ijanye n'uburimyi n'ubworozi, kandi ngo abazokwifuza kandi ngo bazokwifuza gufata amadeni mu mabanki, leta ngo ikazobashigikira, kandi kuri iyo ntizo oyitongo umuntu akazoriha itagisi itavuna ngo n'utundi. Leta kandi ngo izofasha mu bijanye n'ingurane, bazosaba kandi muri banki mu kubarihira inyungu mu minsi ya mbere
batarashobora kwimbura. Kugira ngo kandi umuntu aronswe itongo ategerezwa kwerekana ko ngo azoshobora korora inka 200, ingurube 500, impene 100, inkwavu 300. Muri iyo ntumbero kandi abagwiza mbuto nabo ngo bahamagarirwa kwitabira uwo mugambi vyihuta. Ku misozi ikukira leta ngo bakaba baharangurira imigambi ijanye no gukingira ibidukikije hamwe ndetse n'ubworozi bw'inzuki. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye akavuga ko ibyo bizoja mu ngiro kuva mu gatasi k'umwaka w'uburimyi turiko turinjiramwo. Ubundi butumwa kandi bujanye no guca imikobeko mu ntumbero yo kurwanya inkukura gutyo umwimbu ukomeze wiyongere. Muri iyo ntumbero kandi umushikiranganje wa mbere yaciye amenyesha ko umuntu wese atazoca imikobeko ngo muri murima wiwe atazoroswa ifumbire. Kandi mukamenya ko leta ishigikira umurimyi mu bijanye n'umwavu ku rugero rwa hagati y'ibice 60 gushika kuri 78 kw'ijana. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye akavuga ko ngo umuntu aronke ifumbire yaciye ayo makobeko kandi asaba abajejwe intwaro iyo mikobeko kandi ngo asaba abajejwe intwaro ku mutumba ngo ko bazobanza kwemeza ko umuntu nyene ashaka iyo fumbire ngo yoba yaraciye imikobeko ikenewe mu murima wiwe. Naho abanyamabanga bo mu ntara ya Gitega bahamagarirwa kuja ku kivi uko ibikorwa by'iterambere ari byo vyerekana ubumwe. Ivyo ntibyashikirijwe n'umunyamabanga w'umuganga CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana mu gihe kuri uyu wa 25 Nyakanga uyu mwaka umugambwe wari watunganije amasengesho yo gushimira Imana ku civugo abarundi dushima Imana yatwubakiye ubumwe soko y'iterambere. Aya masengesho kandi yama atunganywa n'uwo mugambwe buri munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi. Yisunze ijambo ry'Imana ryo mu gitabo c'Abaromani ibice 10 umurongo wa 3 gushika ku wa 12, umuvugabutumwa Gerard Harabandi akaba yamenyesheje ko Imana ngo ariyo ngo yatunganije ubumwe ngo mbere niyo ngo buhungabanye niyo itangura kubabara mbere. Uwo muvugabutumwa kandi akemeza ko mu muganga CNDD-FDD ubumwe ngo bwamaze gutsimbatara kugera ku 100% ndetse ngo n'amatora ya 2025 yerekanye ko ubumwe bwasagambye. Nayo umunyamabanga w'umuganga CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana mu ijambo yashikirije akaba yahamagariye abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega kuja ku kivi kandi ngo citerambere kugira ngo bagize umwimbu kandi kuko ubumwe ngo bubonekera mu bikorwa by'iterambere. Uwo munyamabanga kandi wa CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana akaba kandi yasabye abagumyabanga kwijukira guca imikobeko kugira ngo harwanye inkukura ngo kuko badaciye imikobeko umwavu ngo bazokoresha mu gutabira imirima uzoca utwarwa n'amazi. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana akaba kandi yahamagariye abagumyabanga kugira isuku ndetse ngo babigire nk'itegeko kuko ngo bijukire ngo kwambara ibirato kuko iterambere rihera kw'isuku. Ico mwomenya nuko kandi ayo masengesho yaranzwe n'indirimbo zo gutazira ndetse no gushimira Imana. Naho mu yandi makuru muri no misi ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero vyasubiriye kwimonogoza. Hari abarundi bagerageje kwiha amahoro biha guheba kumviriza amakuru ngo ni ivya politike bakizera ko ngo hari byo bizobakiza bakaza bumva uwabo ujyanyurujwe bimwe bari barihojeje bagasanga birababagarutseko.
ingorane ikomeye cyane baca bagira ni iyo kumenya uko bifata mu gihe nk'ivyo bibaye, kuko ngo bo atamakuru baba bari bakurikiranye. Ivyo rero ngo iyo miryango iriko irahura n'ibyo byago bikomeye, mbere ikisanga iriko yizera abariko barayihemukira bakongera bakayisahura. Dore rero zimwe mu mpanuro ziriko ziratangwa muri iki gihe leta y'u Burundi ibandanya kunyuruza abanyagihugu. Ica mbere, ukumva banyuruje uwawe nyarutsa kumutabariza vuba bishoboka. Hari abibaza ko ngo uwabo bamutabarije iperereza rica ngo rishavura rikamwica. Sivyo, ahubwo adatabarijwe iperereza riroroherwa kumukoza ico rishaka na atacamira, harimwo no kumugandagura. Impanuro ya kabiri, ingendo imaze imisi mwiperereza nuko abafashwe bagirizwa kuvugana canke gukorana n'imigwi igwanya ubutegetsi baca bicwa. Ntukanyegeze ico wibaza ngo ko uwawe afatiwe, bimwe vyo kuvuga ngo nta vya politike arimwo ntabwo ari byo bimukiza. Burya iperereza rija kumufata rifise amakuru, ukaramuka umenye ko uwawe afatiwe bijanye na rebellion, uramenya kandi hakiri kare ko umugambi w'iperereza ari ukumwica, maze bigatuma wihuta kumutabariza. Impanuro ya gatatu, hari abafise inshuti ziri muri CNDD-FDD bakihenda ngo ziraja kubavugira. Iryo ni ikosa ryatumye benshi mu banyurujwe badatabarizwa. Ico mutazi nuko barya mwita ko ari abakuru aribo banyabwoba ba mbere. Ntibakeneye ico hava kibacafuriza isura mu butegetsi. Barabahenda ngo hari ico bariko barabakorera nabo, kumbe bakeneye ko ivyo bintu bitoguma bivugwa ngo hamenyekane ko hari ubucuti buri hagati yawe nabo. Ica kane, kirazira kandi gutanga amafaranga mu iperereza. Nimba umuntu wawe yafashwe yagirizwa rebellion, amafaranga ntashobora kumukiza. Imiryango myinshi iramaze kwamburwa abantu bayo, ikaca yamburwa n'udufaranga twotunze ipfuvyi. Kwa Dieudonné Niyukuri batazira Habe hatanzwe yashikaye miliyoni 20, ntaco byahinduye. Kwa Fabien Nizigimana hatanzwe miliyoni 3, bo baragiriwe ubuntu, baratomorerwa ko uwabo yishwe n'iperereza. Iki kintu rero nicinjire mu miryango yose, nta mafaranga azokiza abanyu mu gihe iperereza rizoba ryabafashe cyangwa se ryafashe ingingo yo kubica, ahubwo semerera byihuse. Hari abatinya kandi gutabariza babo ngo umuryango woca ugirirwa nabi. Oya, sivyo, nta muryango ugirirwa nabi kubera utabarijwe cyangwa se utabarije wabo yanyurujwe. Hari ikintu gikomeye kizobafasha kumenya ko nawe ushobora guhirwa n'iperereza. Niyo wamenya ko wawe azi ibibazo bijanye na rebellion, akaba kandi yarigeze kubikubwira ko, akaba kandi hari ico yigeze kugutuma, uraca uyanyaga hakiri kare. Amakuru dufise kubijanye na Dieudonné Niyukuri batazira Habe nuko ngo hariho abantu benshi bafashwe imbere yuko Habe nawe aza mu Burundi. Ba Habe ntibaramenye ko abantu babo bariko barafatwa, bamwe baramaze no kwicwa. Habe we yoba yaraborejwe igufwa bikomeye, hanyuma aratanga amakuru. Abantu bariko bararonderwa muri kino gihe ni benshi cane, ariko kandi barafatwa abafatwa nabo ni benshi. Ukaba kandi uziko wahora uvugana na Habe, mukaba kandi hari ibikorwa mwakoranye ku neza yawe, hunga vuba byihuse. Ukaba kandi uri umusirikare, ukaba kandi wahora uvugana na Habe cyangwa se Dieudonné Niyukuri batazira Habe nyene, uragaba cane vyiza ukinjure.
ukaba kandi uzi uwanyurujwe ataramenyekana twandikire utubarire ibijanye n'inyuruzwa ndetse n'umwidondoro wiwe. Habe rero n'abagenzi biwe kuri ubu ngubu bakaba bariko barawarizwa igufwa ndetse binavuga ko hari bamwe muri bo bamaze no kwicwa, ariko kandi n'abandi bose baba bagerageza kuganira na Habe cyangwa se hakaba ari byo bakoranye, abo bose bariko barahirwa n'iperereza ry'u Burundi SNR. Mu Burundi habandanya humvikana icuka kitari ciza kijanye n'inyuruzwa ry'abanyagihugu na cane bakagiriza General Major Ildefonsi Habarurema ubu bubisha ariko arakorera abanyagihugu. Reka bashimire mu mwese mwariko mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri isaha tuwe dusozera nga tuze gusubira mu makuru araza kuba yiziko kuri numenesha ko yanyu mukunda cyane imwe Dende ya Isange TV imbe chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.